Reka ndabaramutse bakunzi b'imbonesha kure yanyu BTV nongera ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri uno wa kane igenekerezo rya 13/0 mu mwaka w'2022. Mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize kwiyunguruza ntivyoroshe bivuye kwibarabara ribi ryo mu Kanyosha, nayo ngo gufungura imfungurwa zirimo ibinure ziratera indwara z'umurindi w'amaraso. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya kazi. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Kwiyunguruza ntivyoroshe bivuye kwibarabara ribi ugeze muri zone ya Kanyosha, abanyagihugu bagasaba ko iryo barabara ryokorwa. Ni inkuru ya Desire Sindihebura. Ni saa 6:30 abanyeshuri bavuye ku masomero ari mu mumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Imodokari zunguruza abantu, izabigenga, amapikipiki, bajaji, amakinga ndetse n'abene gihugu bagenda n'amaguru. Kwiyunguruza ntivyoroshe mu bice bimwe vy'ibarabara ry'igihugu inimero 3 Bujumbura Rumonge ugeze muri zone ya Kanyosha muri komine Muha. Ibarabara ryaraheze ku buryo abantu babura iyo baca. Uyu ariko aca amafaranga akoresheje ikinga yabuze yaca, bahaswe kubagonga. Mugenzi we yari hafi yemeje ko bitoroshe gukorera muri iryo barabara. Ingorane tugira na cyane inuze turi mu barabara ariko nk'ibisi ishaka kujya priorite canke umutari yo dufite nk'ahantu hari kinogo kwepera ikinogo usanga bate nk'inuze nk'ubibisa kuri priorite ugasanga uragize ikibazo uratemvye ari maze gutemba ntakujana kwa muganga bene uca wimenya. Ico asaba nuko iryo barabara ryosanurwa, yo dufasha yuko yo dukorera ibarabara twe tugaca ahantu hameze neza nk'abandi. Amakuru BTV yakuye aho mu Kanyosha nuko ibikorwa byo gukora iryo barabara ngo vyoba bivyimirije gutangura, ariko abene gihugu ntibazi ryari bizotangura kuko bavuga ko bamwe bizotangura mu kwezi kwa 5 abandi ngo mu kwezi k'8, ariko bakemeza ko abakozi b'ibanki y'isi yose bari kumwe n'abaserukira leta bamaze kuhaca kenshi biga ingene iryo barabara rigiye gusanurwa. Desire Sindihebura urakenewe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Nayo ngo harategekanijwe gucandagisha abana bari munsi y'imyaka 5 ingwara y'agasama kuva ku igenekerezo rya 24/0 gushika ku wa 29/0 umwaka w'2022. Ivyo akaba ari byo vyakoranije abarongoye intara, vuzi n'amadini kuri uno wa kane. Ni inkuru ya Elvis Munyaneza. Kwigira hamwe ibijanye n'isekeza ryo gucandaga no gukurikirana ingwara y'agasama na rubeole, gufungura nabi ikiza ca COVID-19 hamwe no kurabira hamwe ibijanye indwi yahariwe umuvyeyi n'ikibondo buca dutangura, nivyo nyamukuru vyakoranije iryo koraniro. Abarongoye uturere tw'ubuvuzi butandukanye baratubwira intambamyi bahora bahura muri urwo ruganda rwo gucandaga. Nurora n'umwana dufite amashuri amwita y'abanyakiranya baje n'ibemera katujyana batabitabira kubera kudati apenda zo kwitibuko cyashobora kuyibira ugasanga bitumwe nuko ayibaza kwaza kuhurira n'abandi benshi akabona bifuza gutwara umwanya muremure usanga asa n'umukatira bugwara. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana aratubwira ingingo nyamukuru zizokurikizwa muri urwo ruganda rwo gucandaga buca dutangura. Abajejwe ubuvuzi igisagara ca Bujumbura azogutegurira komunike kugira ngo bizosabirane umunsi wa Mungu mu makanisa atandukanye, yongere asabirane kuwa 5 Musigiti. Tugenda tubwire abarongoye amashure yaba amashure ya leta
yaba amashure y'abikorera utwabo, yaba amashure y'abanyamahanga. Wihariwe umuvyeyi n'ikibondo ikaba yazanywe nuko muri Afrika harimo n'igihugu c'u Burundi ibijanye n'incanco bitera bisubira inyuma. Elvis Munyaneza arakenuye kuri iyo nkuru nayo nyene yadutohoreje. Gufungura imfungurwa zirimwo ibinure vyinshi ngo biratera indwara y'umurindi w'amaraso. Ivyo bikaba vyavugiwe mu ruganda rwatunganijwe kuri uno wa kane abaganga bize ivyo gufungura. Ni inkuru ya Ange Negrita Irakoze. Uruganda rwateguwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bifatikanije n'ishirahamwe Village Health Action ngo rwateguwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene hogabanywa ibifungurwa ndetse n'amavuta arimo ibinure bitameze neza nk'uko bivugwa na muganga Egide Harerimana. Ikiganiro kigamije kurondera umugambi harimo n'amategeko atuma ibifungurwa bimwe bimwe byo twokwita ko birimo mu rurimi rw'igifaransa bita nka acide gras trans uko mwavyiboneye bituma umuntu arwara indwara zimwe ngendana zidakira bita les maladies non transmissibles cyane cyane mu maladies indwara z'umutima kubera haba havuyemo amavuta menshi yakoreshejwe cyane cyane iyo dufise ngaha mu Burundi nk'amavuta y'amamesa kuko n'abahinguwe atuma ajya ku turingo dutwara amaraso hama akamatako hama amasoko umuntu amaraso ntaba agitembera neza umuntu acagira indwara ugasanga umuntu aguye mu kumbi arapfuye. Muganga Hayisa Nzisabira nawe ati turakwiye guheba imfungurwa zimwe zimwe zihinguwe kuko zigira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Ikindi twoheba ni ukuvuga ni ukugushusha amavuta kuko yashuhije ubwo nyene ubuhejeje guhindura ayo mavuta agaca aja muri ubwo bwoko bwo ibinure bitameze neza. Hama ikindi twoshobora guheba ni ibi fast food niko no bivuga. Ibyo navyo ni nka amashokora, margarine, ugaca ugenda ukakora pizza. Ibi byose bivuye kuri mondialisation, bivuye kuri uko kuntu tiko dushaka kurya indya zo hanze tari zijya za kera ziwacu. Ibyo rero dushoboye kubiheba byo dufasha cyane kugira turinde abarundi bacu indwara zerekeye ku mirindi y'amaraso canke indwara za hypertension, ico novuga en general nka les maladies cardiovasculaires. Ubwo ruganda rukaba rwari rwitabiriye n'abaserukiye ikigo BBN n'ubushikiranganje bw'ubudandaji hamwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Ange Negrita Irakoze nawe urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Ngo umutekano wari wifashe neza imbere n'inyuma mu minsi yo guheraheza umwaka. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi OPC Desire Nduwimana hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uno wa kane. Tumukurikire. Igipolisi c'u Burundi kiramenyesheje abene gihugu ingene umutekano wifashe mu minsi mikuru yo guheza umwaka w'ibihumbi 2021 no gutangura umwaka w'ibihumbi 2022. Muri make abene gihugu mu Burundi bahimbaje iyo minsi mikuru bari mu mahoro n'umutekano mu gihugu cyose. Abajeje umutekano bari bakwiye hose mu gihugu kugira ngo bacungere neza umutekano, abene gihugu nabo bashore koroherwa muri ico kiringo. Kandi ubu abajeje umutekano barabandanya gucungera umutekano kandi bazama babikora kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu bubahirizwe. Igipolisi cy'u Burundi kirukije kandi abene gihugu bipfuza gutabaza ko bashobora guhamagara ku nimero ya polisi itariha 413 ku mwanya wari wose no kuva aho herereye hose mu Burundi. Umumenyesha makuru w'imico kama Alenova Irambona amenyesha ko hakenewe amategeko mperekeza yo gufasha abaririmbyi kugira ngo batere imbere. Ivyo akaba yabishikirije mu gihe hari abaririmbyi baratera igikumu ku masezerano n'abashaka kubafasha
ari mu benshi. Kurikira Arenova Irambona. Kino gisata cy'umuziki cyari gikeneye naco ko gitoronka amategeko merekeza ayandi mategeko asanzwe yaragiyeho. Hari nk'itegeko rishiraho OBDA, iryo ririho mugabo ntiriko rirakora, kandi niho nabo banyabuhinga bashobora kungukira kugira ngo bice bija mu ngiro, hama baba baririmbyi bakamishe ibyo bikorwa byabo mu bwenge, cyangwa abahinga bose bakamisha ibikorwa byabo mu bwenge. Bise mu muziki rero abo bari no bazakomesha ibyo bikorwa byabo bica bituma n'uburyo bwinjira kuri bo buba bwinshi bukwira, hama na ya management agaca yisumbura niba yakorera ibujumbura mbere kugurura akagira n'ama agence mu ntara hagati mu gihugu, utyo usanga rero birateye imbere gusumba. Ababijeje bogerageza bakaraba ko kino gisate mu by'ukuri cy'umuziki byose bimeze neza cyane, hambavu yari yategeko rya OBDA, hambavu n'ayandi mateko yoba hari y'igihugu ahimiriza abantu kuja hamwe, ko byo bimeze neza kugira ngo mu by'ukuri ano management ahagarare neza, agire abakozi bakwiye, akore ibikorwa bikwiye kandi biduka ku nteguro, hama mbere abonere no kuronka umwimbu uvuye kwizo nguvu wabashizemwo zo kugira ngo bakore, hama izo nguvu zice zikurikirana n'umwimbu, hama ibintu bice bihagarara neza bigenda neza. Akaba ari nayo nkuru duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire abagenzi banje bafashije kuyatororokanya, shimire abafashije mu buhinga bw'ivyuma, shimire Mirix Mugisha yarahagarikiye, shimire namwe mwese mwariko muradukurikirana. Mugira ibihe vyiza, murakoze.